Shalom, shalom, bakunzi bahurikana TV turamukije mu izina rya Kristo Yesu twongeye kubaha kaze kandi mu biganiro byacu mu ijambo ry'Imana muhora mukurikirana kwinobonesha kure n'umugisha udasanzwe gusubira kubana namwe. Reka dusabe umuvyeyi umwigisha w'ijambo ry'Imana kuri hori abaramutse. Ndabahaye mwaramutse mwese bakunzi bacu bahurikana TV. Nukuri iyo ndiko ndaganira namwe numva nezerewe gose. Kuko nzi neza ko muba murindiriye ibiganiro byacu. Imana ibampezagirire bakundwa beza. Amen. By'umwihariko dushimira abantu bakibona video baca bayugurura. Yo abo nabapenda sana. Amen. Ndabakunda cyane nukuri n'abantera intege mu mpara mu mpamagara. Ndabashimira cyane Imana ibahezagire. Amen. Arabambwira ngo ngo ingabure ko itaraza. Abo wenda bakengurukira gose. Hajya umuntu yifuza gushinga intaye canke kuvuga ikintu kuri hori aravyemerewe. Nukuri arahawe ikaze na karibu. Nukuri turakeneye intahe zanyubasha. Turakeneye mu dutera intege mutubwire ko ari byiza mwabonye mwaronse. Twumve ko Imana yacu hari ikiri kwirabakorera. Amen. Tize ko buno buryo bwo gukora bino biganiro canke gushinga intahe mu misi maze mu itangazamakuru hari ikintu nabonye. Abantu ntibaratora yuko gushinga intahe canke kubwira abantu ibintu uburi kurategurira amageneration azoza ntabyo baratora. Ariko n'umugisha kuko ububikiye abantu bazogukomoka ko bazosiga bavuga ati mami canke papi wacu yigisha ibi ifoko zino valeur yagendera ko natwe tuzikora. Ego ni byiza cyane kuko ndibaza ko ibintu bitazofudika ari ibintu biba bibitswe cyane. Bibitswe. Biraryoshe rero kumva nk'umuvyeyi wawe canke umunyogokuru wawe waramubonye ariko aravuga ibintu bizima. Je marambabazwa n'abantu ubona baja ku ma réseaux sociaux bagakora ibintu by'ibiterasoni bakavuga amajambo mabi yugutukana ibikorwa bibi bakabikorera ahantu nkaha. Ndiyumvira nk'umwana wiwe ariko arabibona ibikomere utera uyu mwana. Baza ko vraiment abantu dukwiye kubiba ivyiza kuko ivyiza iyo tubiriko turabibiba biragira ingaruka nziza. Amen. Kandi nibibi tubiba biragira ingaruka mbi kubo tusize. Ukuri. Tutangura mu dushire mu biganza by'Imana kazi. Data mwiza ntiturambirwa kugushima no kugushira hejuru. Ntiturambirwa kuvuga icubahiro cawe n'ubukuru bwawe. Uri Imana nkuru, uri Imana isizwe hejuru y'amajuru, uri Imana ibona hose kuko ijisho ryawe Imana nta muntu numwe ritabona kandi nta kintu na kimwe ritabona. Ijambo ryawe rinavuga ko ngo n'umushatsi ukoretse ku mutwe wacu urawumenya. Rero umwana w'umuntu uramwitwararika gusumba ibindi bintu byose waremye Mana. Turagushima kandi turaguhimbaza kubw'ubwo rukundo n'ubwo buntu butangaje. Rero ukomeze no kubana natwe muri kino kiganiro tugiye kuganira na bene data. Ndasubira gusaba mpemu yera umufasha mwiza twaramuhawe kugira ngo adushigikire muri byose. Ngwino bane natwe kandi ubane bazokumva ibi biganiro bishobore kubagirira ikimazi. Hama icubahiro gikomeze kuba ca Kristo Yesu umwami wacu we yatubereye inzira itushikana ku Mana kandi atubera mwami utubera n'umurongozi uturongorera mu nzira yo kugororoka. Uragahezagirwa icubahiro cyose gikomeze kubicawe mu izina ryawe gera dusenze twizeye kuvyumvise. Amen. 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 Murakoze cyane. Hari ijambo ry'Imana hari indirimbo yo muri kantike nkunda 108 ivuga ngo je ndi umukristo nzokwama ndiwe mu bintu byose gushika gupfa. Bigaragara ko uwo muririmbyi yari yiteguriye ko igihe cyose Yesu yomusanga ameze neza, yomusanga akiri umukristo mu mutima. Iki gihe turimwo twitegure ko Yesu igihe kimwe azoza gutwara ishengero. Urazi ngo yari umwana w'umukobwa niwe yaririmbye irya ndirimbo aravuga ngo jewe mu biriko birangerageza mu byose mu ntambara zose ndiko ndacamo jewe nzokwama ndi umukristo gushitsa gupfa. Ngo naho abantu bose bo mutwenga naho isi yo muhagurukira naho ibibazo byoduga gute ntazo kwigera ava ku mwami wiwe. Urumva yuko yari yaramenyanye n'uyu mwami, yari yaramenyanye nawe, aramenya neza ko ubugingo bwiwe
atari ubwiwe ari ubw'umwami. Aramenya neza yuko iyi si tubamwo turimwo nk'ingenzi ariko dufise ahandi tuzoja. Ari naco gituma twese nk'abana b'Imana dukwiye kugumana uwo mutima ukumenya ngo iyi si wacu turafise ahandi hantu tuzoja. Kandi aho ntihaja uwo ari we wese, haja uwavuga ngo jewe ndi umukristo kandi nzokwama ndiwe ibihe byose gushitsa gupfa. Uwo ni wazoja aho hantu. Rero murumva ko hari ico bidusaba. Rero nukuri Imana ifashe kandi nawe igufashe kwamana uyo mutima, tuvuge ngo tuzokwama turi abakristo imisi yose. Mu vyo ducamwo, mu bitugerageza, mu ntambara duhura nazo, tuje tugume turi abakristo. Nihe jambo no musi waduteguriye? Ijambo nabateguriye ni jambo rivuga riri mu byakozwe n'intumwa igice ca mbere dusome ku 20 uw'icumi n'uw'icumi na rimwe. Ngo bagihagaze bahanze amaso mu ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagarara muraba mu ijuru? Uwo Yesu abakuwemo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nkuko mumubonye aja mu ijuru. Amen. Amen. Aha yari umunsi Yesu aduga mu ijuru. Abigishwa biwe bagumye bamuraba bahanze amaso baraba ingene ariko aragenda. Abamarayika baca barabaza barababwira tumviriza ati, ntimubona uko mubonye agiye niko azogaruka. Mbega we Gatiyeri urabyizera ko azogaruka? Cyane gose. Urizera ko azogaruka? Cyane. Uri umuhigwe. Amen. Nukuri hari abantu bazi ko Yesu atazogaruka. Hari n'abazi ko atabayeho. Hari n'abazi ko atabayeho. Ariko ndumva mu mutima wanje nsengera abantu ngo bahishurirwe uwo mwami, bahishurirwe urukundo rwiwe, bahishurirwe igikorwa yakoze. Kuko Yesu yavuye mu ijuru atakindi kimukuyeyo, yakuweyo na wewe nanje kugira ngo turaga ubugingo budashira. Kuko umugambi w'Imana yashyizeho umuntu ngaha ku isi kugira ngo isi ayiganze ayikorere, hama niyarangiza ibikorwa yategekanirijwe gukora asubire kwa se mu ijuru. Ariko umwasi yarabigwanije, aradukura muri uko kumenya, aradukura muri iyo presence y'Imana. Ariko Imana iravuga ngo naho bigenze gutyo nzobaha umwana wanje. Yatangiye isezerano mu itongo rya Edeni umunsi ahura na Adamu na Eva, ababwira ati, nawe Satani naho nkoreye ibyo ugakura umwana wanje muri presence yanje, nzorungika uwundi muntu kandi azoca mu nda y'uyu mugore nyene azoze gukiza isi. Yari kwavuga Kristo. Rero Kristo niwe nzira, niwe kuri we bugingo, niwe adujana ku Mana. Rero yaraje mu isi aratwigisha, arigisha abantu, arabereka urukundo rw'Imana, arabereka inzira y'Imana, arabereka byose araheza. Arangije aravuga rero ati, rero je ndagiye. Ati rero naho ngiye datazoca barunkira mpwemu yera. Ati uyo niyaza atoza bagira abagabo nyabagabo gushingira intahe izina ryanje, uyazobemeza ivyo nabigishije byose. Sivyo? Ahejeje byose amaze kubaha ibikorwa arababwira ati, nimugende mwigisha abantu ibyo byose nabigishije, ko namwemu yera azoba yaje abahishurire gusumba uko je nabigishije, abakomeze. Ati rero jewe baye ndagiye ndasubiye kwa data. Naho rero yaca agenda, baca baguma batangaye. Niho rero ngo aba bamarayika baciye baza barababwira ati, ntimumubonye uko agiye. Agiye mwese mubona, kandi niyagaruka azogaruka mwese mumubona. Azogaruka, ariko abazomubona ni bande? Abamwiteguriye. Nabuzuye mpwemu yera. Kuko urumva
azogaruka ari mpwemu yaje mu mubiri muga azogaruka ari mpwemu kandi mpwemu ikominikana n'iyindi mpwemu none impwemu yawe iriteguye by'ukuri kuzokwakira uwo mwami sivyo yega yaduze ari mpwemu naho bamubona yari mpwemu kuko hari igihe wamubona aza mwicaye mukaje ubona aratibutse hagati yanyu mutigeze mumubona aho yinjiranye cyangwa ukaje ubona arabihishuriye muri ko muragenda mukaja mubona ngo yaraje kubera yari yahindutse impwemu rero kugira ngo uzomubone nuko nawe impwemu yawe izoba iri connecte ku ya mpwemu yera niba azotuma ushobora kumubona rero muntu w'Imana nukwama witeguye haleluya nukwama uri igicaniro cyo mu mutima wawe guhora cyaka buri munsi kugira ngo niyagaruka uzoshobore kumwumva no kumubona bariya bagabo babiri biraboneka ko baje basanga bariya bigishwa basanga bariya bigishwa ba Yesu barangamije ni kuvuga ngo bari bategereje byose turibaza kaza kugaruka yagiye twibaza ko aza kugaruka ariko baza bababwira ati bugiye ko mumubonye niko azogaruka bivuze ngo ntagiye agaruka bari kazogaruka ubiravye no munsi ubona abantu koko bagitegereje ko agaruka nibihe bintu biriko bibabuza kumutegereza ega urazi benshi barasamaye kandi nabo nyene yarabivuze ati mu gihe ciherezo abantu benshi bazova mu byizego benshi bazovamwo bazosigara barondera ivyungura imibiri yabo barondere impiya barondere inoti urukundo ruzotimba benshi bazozimira barondera ibitangaza bazimire mu bitangaza bakuru umutima ku ijambo ry'ubuzima y'ubugingo urumva bazorikura ku mutima ariko bizere ibinezereza ibigumbagumba byabo na Yesu yarabivuze mbega ngo umwana w'umuntu azogaruka ukwizera kukihari mu isi nuko yarazi ko mu gihe cya nyuma isi zobigoranye cyane harimo ibintu bigoye gose abantu bashira umutima cyane kubifasha uyu mubiri ariko ivy'impwemu benshi bariko barabitera umugongo ni uko bimeze abakristo bari kuba bariko barabaho mwe bibihe bigoye gutya bibabuza kumwitegurira neza bavyifatemo gute bakwiye gushira mu ngiro izihe nyifato zikwiye kubatuma babaho bamwiteguriye urazi ijambo ry'Imana riravuga ngo iko ibihe dukomeza kubona biba bibi sivyo ntituhanga amaso ibyo bihe ibyo ntibizobura kuza bizobaho kuko byarahanuwe ati ko ibihe mukomeza kubona biba bibi ahubwo namwe wiza inyota yo gusenga no kurondera Imana wiza kuba mu ijambo ry'Imana kugira ngo iryo jambo rikwekipe rigukomeze kandi rinaguhishurire kuko ijambo niryo riduhishurira ibihe niryo riduhishurira inyifato dukwiye kugira abana b'Imana rero bakwiye kugwiza inzara n'inyota yo gusenga no kuba mu ijambo ry'Imana niryo rizotuma umenya nibihe ibihe nta kiri kizobiguhishurira nuko ubisoma kuko byose byanditswe mu ijambo ry'Imana nta kintu kimwe gishasha kizoza byose biraha mu ijambo rero ibintu tubona duhura navyo bitwibutsa ijambo ry'Imana rivuga ahubwo natwe bigatuma twegera Imana cyane gusumba ko tubona ko ibihe byo kugaruka k'umwami wacu biri hagufi rero ibihe byari bikwiye ahubwo kutwegereza Imana cyane tugasenga cyane gusumba uko twahora nuwasenga rimwe agasenga kabiri uwasenga kabiri agasenga gatatu urumva uwasoma ijambo ry'Imana isaha iminota 30 akagira isaha urumva inyota ahubwo ikaguma igwira yo kwiyuduzamwe ivy'Imana kuko nibyo bizotuma umuntu akobera ku bantu batarakira agakiza batazi n'uwo Yesu bariko badukurikirana nubuhe butumwa mwumva mubabwira ndakubwire Gatieri umuntu atarizera uyu mwami nukuri ndamusabira data rugira vyose ngo mpwemu w'Imana amufashe amuhishurire kuko ata Kristo
nibi bihe biragoye kuba nukuri biragoye je haraho mpora nibaza none nukuri abantu badafise uyu mwami bibagendera gute ngo babeho muri iyi nosi yuzuyemwo ibyago yuzuyemwo ibyaha yuzuyemwo intambara yuzuyemwo amananiza yuzuyemwo imiruho kuko Kristo we aravuga ngo abarushe abaremerewe nimuze kuri jewe ndabaruhura zana imitwaro yanyu ndayibikorerere kandi arayikorera rero umuntu w'Imana nukuri nagusaba ngo ugurura umutima wawe umubwira uti jewe sindanabitahura ariko ndagukeneye unyihishurire menye ko ubaho wowe umusabe uti ibi bintu ndavyumva kenshi sinzi ko ari ukuri ariko uti ndagusabye mwami Yesu unyihishurire unyereke kuriho nukuri hariho abantu benshi basenze iryo sengesho umwami Yesu akabihishurira gira inyota gusa ntubisuzugure kuko benshi bazorogreta hari ijambo ryo muri Bibiliya rihora rintangaza ariko ndarishyira muri ubu buzima bw'uyu munsi tubamwo ngasanga niko abantu bameze ngo abanyisirayeli bari mu bugaragwa barahuye n'ikiza bategwa n'inzoka ngo zirabarya zari zifise ubumara ngo bagapfa hanyuma Imana ibwira ngo Mose ati kora intuzeye ikintu kimeze nk'inzoka hama ugishire hejuru ku giti ati abantu nibarangamiza bakarangamiza karaba barakira ubwo bumara ntacyo buza kubatwara ati mugabo utarangamiza wese arapfa Ega baravyanse hariho abavyanse kuko baravuga bati ibi bintu iki kintu Mose abumba bumvye tubona cokiza umuntu gute ariko uravyumva cokiza umuntu gute erega barapfuye ariko warangamiza gutya gusa bwabumara bukaca buhera rero ni uyu munsi ibintu vy'Imana kubera atamahera bigugwa kubera wumva n'amajambo abantu bavuga umenga ni ibintu by'abantu bataye umutwe nta bushobozi ntake ariko nagira ndakubwira ngo aho nyene nihibanga riri Yesu ngwivyiwe yabishije mu bintu umenga no bintu by'ubupfapfa ibintu ataco bimaze uyu munsi umuntu arakubare ati akira umwami Yesu aragukiza ibyaha aragukiza ivyo vyagurimo izo ntambara ico kigeragezo cakunaniye Yesu arakigukiza ndavuga ngo yokinkiza gute ukabisuzugura wazi ko bakizwa mutagira ubwenge pourtant abantu n'ibihumbagiza intahe ni nyinshi z'abantu yakijije ingwara z'abantu yakijije yahaye uruvyaro hari abantu bari baraboshwe n'ibinyayira-mutwe akababohora hari ababoswe n'ubusambanyi akababohora hari ibyago bitandukanye byinshi Yesu yabohora mugabo umuntu bikamunanira kwizera uyu mwana akaguma muri izo ngorane nico kimwe na bantu mu bugaragwa bahura baribwa n'izo nzoka bakanka kurangamiza hejuru n'uyu munsi Kristo ariko aravuga ngo mwese murushe mwese mufise ibibazo nimuze kuri jewe ndabagirire neza ariko bakigumira muri ivyo bibazo kandi bakabaho barushe bababaye ariko ukabona uwundi yemeye yo mwahuru ugasanga yaravyibushe yarasa neza ukavuga uti byagenze gute ngo uyu munsi uba ufise ayo mahoro ufise uwo munezero ni kwa Yesu nayakuye haleluya bantu b'Imana kwa Yesu hari amahoro kwa Yesu hari umunezero kwa Yesu hari umugisha kwa Yesu hari ubwenge araguha ubwenge araguha ubwiza araguha gutahura ivyo utahura ndabinginga mu izina rya Yesu nimuze kuri uyu mwana hungira mu munsi y'amababa yiwe nta kintu agusaba
nta kintu agusaba kugura umutima wawe ukwemera ukamuha ikaze akaza akabana nawe. Nico numva nobabwira. Murakoze cyane mutubwiye ibintu bikomeye bigaruka ku buzima abakristo bakwiye kumenya ku byerekeye Kristo kugira ngo bibategurire kuzoshobora kugira iherezo ryiza. Nk'abakozi b'Imana barongoye amashengero, hari ijambo ry'Imana sinibuka ngira ngo ni Yesu yayivuze, niba atari Pawulo yavuze ngo uko wa munsi urushiriza kwegera ngo namwe ariko murushiriza gukoranira hamwe. Turangiza kino kiganiro, hari abantu benshi bari mu bihe bavuga ngo ngo sinagiye gusenga ntaco ndabikurikirana online, ntaco bitwaye, ugasanga abantu bagikunda kuja mu makoraniro y'abera. Nizihe mpanuro wobaha nk'abategereje koko Yesu agiye kuza vuba? Mbega urazi, mbega kubera iki ijambo rivuga ngo umwe babiri barutumwe? Mbega urazi ko guterana hariho ubundi bushobozi bikuzanira no gupartager ijambo n'abandi muri kumwe, buri biri ubushobozi. Rero ndabinginga ngo Satani ntabatwara akayombe kera uvuge ngo ndakurikira ku online. Oya, tera intambwe ugende. Hari ikindi kintu wakira, hariho ubundi bushobozi wakira, hari ayandi mavuta uhabwa n'ikiganza cya mwene so arashobora kugutransmeta imbaraga ziri muri we zikagukonekita zikakwatsa. Abaririmbyi bariko bararirimba imbere yawe barashobora kukwatsa. Rero kirazira guhindura itegeko Imana yashinze. Guterana kwera kurakenewe, kiretse uri ahantu atawushobora kuronka ishengero. Mugabo rihari, tera intambwe. Murakoze cyane. Turangiza ikiganiro, nikihe kintu mva kiri ku mutima wumva wogenera ishengero rya Kristo rimutegereje kwazoza kuritora? Kuko nubwo tugenda, nubwo dukora, dutonda ku kazi, dukora ibintu bitandukanye, umwanya n'umwanya yoza. Kandi yavuze ngo haje ngira ngo ni muri Matayo 2:5 ku murongo umanuke epfo havuga ngo nuko mwabe mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Ni irihe canke nihe message wumva wosigira ishengero rya Kristo rimutegereje kazoza canke yoza kuritwara niyo yoba ubu? Bazi ikintu numva novuga, ndagomba cyambere kukigenera abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana barakwiye cyane kuvuga ubutumwa bwo kugaruka k'Umwami. Bareke kuvuga ibintu byo kuduza amarangamutima y'abantu kubw'inyungu runaka, ariko babwira abantu, bakumbuza abantu ijuru, babibutse ko Kristo azogaruka. Babwira abantu ibihaho bigeze. Batera abantu kwihana, ubutumwa bwo kwihana bugwire. Hanyuma abakristo nabo by'ukuri bareke kuguma bariko bariyumvira ibintu by'uyu mubiri. Ariko cyane twiteho ubugingo bwacu. Munyumve siriko ndabuza abantu gukora. Siriko ndabuza abantu gukora kuko nanje ndi mu bantu bakora, ndi mu bantu bakunda gukora, ndi mu bantu bamotiva abantu gukora. Kuko uburyo umukristo mwiza ni umukristo ahagaze ku maguru abiri. Mu mubiri ahagaze neza no mu mpwema ahagaze neza. Sivyo? Rero tumenye ko ibyo bintu bideza bwa nabibangikanye. Ntitwihebere muri kimwe wikindi tukireke, ariko byose tubibalance. Siko? Kandi ntitunezerwe kuko uyu munsi abana b'Imana turanezerwa n'ubuhanuzi cyane. Ariko nagira ndakubwire ngo ubuhanuzi bukuri buri mu ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana, kandi abantu benshi n'abakozi b'umugwanizi uyu munsi barinjiye mu mashengero. Kandi baca bamenya icyo abakristo bakunda, akaba ari cyo babazimirisha. Rero bantu b'Imana, nimukunda ijambo ry'Imana, ni mwame mwiteguye mumenye ngo umwami ari kwirembo. Rero mutegure ubugingo bwanyu. N'abakozi b'Imana nukuri muvuga ubutumwa
bukumbuza abantu, bwibutsa abantu ku mwami ari kw'irembo. Nico kintu numva nongerangiriza ko Imana yo mwijuru ibahezagire. Amen. Murakoze cyane, reka dusenga Imana. Twizeye ko Imana izokomeza gukora ibitangaza. Dukwiye kugwana nk'abakristo, tukagwana nk'abakozi b'Imana kugira ngo tuzibire umuryango utwara abantu ikuzimu, kugira ngo tuze tugire igiti kinini c'abakira ubugingo budashira, tukazobana nabo mwijuru mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'imbabazi zawe, tugushimiye ko wababajwe ku bwacu kandi ko wagiye ugashika ntugumeyo wenyene, ukemera gutuma abamarayika bakaza kuvuga ko washitse kandi kuzogaruka. Hari icyo twumvise dusabwa kuba maso no kwitegura. Turasavye ngo tugirire ubuntu mwijuru, dutegure ibibanza uko intambara zose zoba, uko Satani yotega imitego, iyo Satani yoteza kugira ngo abantu bazimire. Ntukavyemere ko abantu bawe by'ukuri tuzimira canke bazimira. Ukomeze kurinda, ukomeze kuzigama abantu bawe. Inzamba niyavuga, niwaza gutora ishengero, uzudutabare de kuzorangiza neza. No mu gihe nk'iki urupfu rushobora kuza, abantu inzamba itaravuga, ariko ndakwinginze ngo ukomeze kweza umugeni wawe, ukomeze gutunganya abantu bawe. Turasenze ngo ukomeze kurinda Satani abariko aratwara akayombekere. Turavyanse, utabara imitima. Tugomba bakizwa benshi, tugomba bakira agakiza benshi, tugomba abantu benshi bazoba mwijuru, kandi birashoboka. Tugushimiye ko abanye natwe mu kino kiganiro, abantu bawe kino kiganiro kize kibashikire, bakira agakiza. Urakoze ko byose ukomeza kubigenza neza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen.